Shalom shalom mon frere hama nagenda gushimire n'ukuri nagenda gushimira Imana iguhezagire ibandanye kukwagurira ubwenge pe ibandanye kukwagurira ubwenge nyene kandi nyene ubandanye kubidusangiza ntuvyigumizemo uno munsi nari mpuye n'ikibazo basha nari nsubiye mu Burundi jewe maze amezi abiri ngaha muri Saudiya ukuvuga nakoze ukwezi kumwe ukwa kabiri nari ndakumaze kuri ofisi ariho ndindiriye gutaha rero uno munsi twari dufise itike yo gutaha twari abarundikazi batatu kandi bose twese twashaka gusigara nta n'umwe yashaka gutaha ariko rero bangahe babiri batinye barasinya mugaje nanka gusinya ndasigara nasigaye je nase gusinya barambaza kubera ko udasinya ndavuga ati je mfise ibibazo bandungika ku mushefu mukuru barambaza ndavuga ati je mfise ibibazo sintaha nyine ndashaka kwidefanda ndavuga ko n'abantu badafise ivyo barya kandi ntashaka gutaha mu gihugu atacu no bangiye gukora rero baca bahamagara igipolisi ava yuko bahamagara igipolisi babanje gutelefona kuri ofisi banyatse itike baca baratelefona kuri ofisi baca baraza ngo bansubizeyo jewe nanse ko kuri ofisi bansubizayo mbanza kwanka igipolisi gica kirafata barantwara barambaza ndababwira barakompleta ibintu vy'iwabo barandika baca bamvana muri biro imwe aho kuri aeroport banjana ahandi hantu bakorera barakompleta ibindi bipapuro vyabo turavaho banjana ahandi mu gisirikare barakompleta ibindi bipapuro vyaho duhejeje rero baca banjana ahandi hanyuma naho nyene barakompleta ibipapuro vyabo ariko ivyo bagiye kubiheza baca bambwira ngo turahejeje babihejeje rero nagiye mbona baciye bambwira ngo nisohoke baje kuntora asanga nabo kuri ofise baje kuntora nagenda gushimire cane n'ukuri Imana ibandanye kukwagurira nyene guha ubwenge natwe ubandanye nyene kuzura duhishurira nyene amabanga zaraduhishurira natwe kumbure benshi borokoka kuko tuza ngaha muri Saudiya tuje guhiga amafaranga benshi tuba twaje ku madeni benshi tuba twaje nyene basha tugurishije udutonga abandi tugize iki uciye usubira inyuma re mu gihugu nturonka ushikira kagatongo warakagurishije kakamatera wajyamako warakagurishije nturonka iyuja nagenda gushimire cane n'ukuri nagenda gushimire cane Imana ibandanye iguhezagira ibikorwa ukora nyene Imana irabibona nyene kandi nzobiguhembera rero nagira nce ntera n'intege n'abandi bantu nyene boba basi bari mu nzira kugira ngo batahe nk'uko iwacu vyari bigenze ndatera intege bahagarika ibintu vy'ubwoba harya ahantu hashitse wihagarareko wasenze nyene wasenze nta na kimwe kitobusenge nyene Imana igukomeze hama iguha ubwenge nyene nawe wihagarareko ushobore kwanka gusinya nukuri gusinya ngo utahe ntibabiryosha abo twari kumwe bose barababaye kugeza isaha guma banyandikira we vyagenze gute jewe vyagenze uku nyene ubona ko bataryohewe cane ubona ko bataryohewe rero haje nasubiye kuri ofisi urumva amahirwe yo kugira ngo ndonke uwundi mu bosi ndacayafise kuko uwundi wewe uwo nari najeko igipolisi urumva catabuye nyene ibipapuro vyiwe kimwe vyaco ngo nyene ndidegemvya ni nkuko n'abandi mu gihugu iwacu atawundi mu bosi no bafise n'abandi ko mpiga mu bosi gushasha rero ndiko ndakuraje n'abandi ndabatera intege nyene basha umwe wese abanda yamenya ati naje guhiga iki ntavyo gusubira inyuma tutaronse ico twaje guhiga mwarahezagiwe cane nyene kandi Imana ibandanye bahezagira nukuri bampera umugisha cane vraiment je ndarokotse ku bwanyu ndarokotse pe Imana ibahezagire kandi cane je numva ntafise n'ico novuga numva ntafise n'ico nokora kugira ngo ndabashimire ariko Imana yoyo izi bampera umugisha wandaye mugira ibihe vyiza yaranterefonye arira ambwira ati Daniel Mugisha
umubose wanje yambwiye ko agira nyirukane ntahe, nari maze amezi abiri ndamutabariza, sinabishyize ku rubuga mugabo ntivyari bikenewe, ariko naragerageje ibishoboka byose. Umubose aranyankira avuga ati mbwirizwa kumutahana, donc ntiyamushimye. Ubwoba burica. Nama ndababwira iyo ugize ubwoba urapfa. N'uyu mubona kuri screen. Namugiriye inama rero, nta muntu batahana n'umwe atabishatse, sofu ufise ubwoba gusa. Iyo utarakwiza imyaka ibiri umubose wawe akakubwira ngo ndakurungise mu Burundi, emera kugira ntakugirire nabi. Ugeze ku kibuga c'indege hajya muri Saudiya, ambara urwaga, hajya basinyira ntusinye ntibakwica, niyo bogukubita n'ukuri ntibakuriza indege udasinye. Umugabo wararengeje imyaka ibiri ntuze biri gugorana, ariko utarakwiza imyaka ibiri ya kontara wasinye mu kwinjira muri Saudiya, ntibaguha visa de sortie ku nguvu atakosa bakoze, keretse yari igipolisi kikwizaniye wagize nk'ikosa ukabanza gufungwa, igipolisi kigahita muco nyene gukansaringa, gutanga cancellation ya visa yawe, kikaca kiguha visa de sortie, exit visa. Iyo rero nimba batayiguhaye, wewe uba ufise amahirwe yo kuguma muri Saudiya. Uyu rero namubwiye ati wewe uzugende, ugeze ku kibuga c'indege hajya basinyira uze winjire, canke uze wanye kwinjira ukoma induru uvuga ati sintaha, bacaza kubaza ati ni kubera iki? Uca ubabwira ati jewe naje muri Saudiya ngurishije itongo, ndiye itongo, utwanje twose ndaturiye. Uwo mubose siwe yanzanye, jewe sinshaka gutaha, nshaka akazi. Mwo bibiri, barakujana kuri ambasade canke bakujane kuri ofisi. Ijya ofisi washikiye ko ikwanse, bagushira ku yindi ofisi baba zifise, bakakurondera akazi ugakora, ukazotaha imyaka ibiri iheze. Nawe muntu wamuza kumbwira ngo jewe ngo mugisha ngo bambwiye ngire ntahe, nizo umaze umwaka n'amezi 7 ugeze ku kibuga c'indege uzuvyanke, nukuri kw'Imana ntibazo gutana ku nguvu. Iyi video ngoma ndayishire hafi ku buryo umuntu wese azomubwira ngo bagire bantahane, nzoza nca ndayimuha. Ingorane mufise ntimunumviriza n'ama-audio y'ibiganiro vyanje ngo muyamare, nkaha uzosanga ejo umuntu ankurikirana amaze imyaka nkurikirana kino kiganiro ntacumvirije ngo yumve ukuntu undi yabigenjeje, muzoguma muza kubimbaza. None ubu ntasubiye kuri ofisi, uwagiye kurondererwa akazi kandi nk'uwigenga, yahawe visa mugari muri Saudi, azoba afise uburenganzira bwo gukora akazi ahashaka, akazotaha imyaka ibiri iheze, agombye akiyongera. Muvyumve neza. Ejo ni bakubwira ngo bagomba gutahana mu Burundi, umunsi noneho nkoze ikiganiro ntambaye n'inkofero, muri inkofero kubi. Mbo ejo ni bakubwira ngo bagomba gutahane, ntuze wemere, uzogenda ugire kibaje indege uhageze ucuvuga ati jewe sinsinya, kubera ko uyu mubose siwe yanzanye, je narizanye, nzomara imyaka ibiri. Uyu rero nimba atankeneye nagende, baca bamwirukana, impapuro baca zitabura. Ntimwumva uko vyagenze. Yarantelefone mwijoro nari ndyamye, sinigeze namufata amajwi, yaratwenze cane aranezerwa. Iyo ndamumvisha nyamajwi mwari kunezerwa gose namwe, ariko nanje naranezerewe, naraye neza mu vyumve. Kumbwira ngo nasubiye kuri ofisi, kuko je nawe ninambwiye biriti batakujanye kuri ofisi barakujana kuri ambasade, uzocuronka akazi ukomeze gukora. Mbona none ubu bamujanye kuri ofisi, nukuvuga iki? Ijya ofisi igiye kumuronderera kandi kazi kuwigenga, na ofisi ica yunguka, kuko nayo icimugurisha ubundi bushasha. Ntimuze muragira ubwoba rero. Umuboss avuze ngo ntagukeneye, ni inyungu kuri ofisi, kuko ofisi ica yongera ukugurisha ahandi. Wowe ugize ubwoba bazogutahana mu Burundi, utagize ubwoba uzokomeza gukora witeza imbere. Hariho abandi bantu bambwira ngo jewe ngo babanza nitike y'indege. Ego urashobora gutoroka ubonye bayizanye, ugatoroka ukaja mu kihibarabara, polisi igufasha ukavuga ati jewe bagomba bantahane, nitike bayiguze kandi singomba gutaha. Naho nyene birashobora kugufasha, mugabo vyiza genda ugere ku kibuga c'indege. Ugezeho ushobora kubwira ati mwakoze kunzana ngaha mukahangeza,
mugabo jewe singomba gutaha, we ntunkeneye, wowe genda, jewe ndamenya iyonja. Erega na polisi ashaka kubwira ati ndafise umugenzi wanje iyonja, bakamutelefona ari nk'umuntu ari muri Saudiya ahaba afise vyangombwa, ugaca ugendayo. Simbo nivyo nibaza, ariko gusa wumve ko uriho muri Saudiya wamaze kugeraho, ntushobora gutaha utabishatse. Ubwoba buriyica, ikintu kibica n'ubwoba, ikintu kibica ni kutumviriza ibiganiro ndabaha. Iyi audio ndaguhaye ibiganiro, iyo muba bandi mwari kugihanahana. Ubu yabonye akavideo natanze muri groupe mu minsi heze mvuga yuko ata muntu batahana atabishaka. Nakavideo natanze nambaye umupira wirabura, baragahanahanye mu WhatsApp no mu TikTok narabibonye. Ubu yarakabonye sharaza kumbaza, nce ndamubwira ati wowe urabikora uko ntawe uzo gutana ku nguvu, none ntubibona ko batamutanye ku nguvu. Nawe rero ejo niwabona bagukuye ngaho bakujana ku kibuga c'indege ku nguvu, uze wemere ugende, ariko ntuze wurire, ntuzusinye. Udasinye ntibazo kujana ku nguvu. Wanashaka barashobora no gukubita, nibireka tubishireko, barashobora no gukubita, urareka gukubita bazokwica, ntibazokujana kuri indege ku nguvu udasinye, ntibibaho. Gira amahoro. Uyu munsi turi tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026. Ndazi nejo muzobimbaza, kandi kino kiganiro ndagishize ko mubona mwakibonye. Uyu yariko arashinga intavuga ati jewe Imana ikongera umugisha, ivyo wambwiye nabikoze kandi vyafashe. N'uyundi uko ndababwira, reka nshire ko n'indi mpanuro wanashaka. Reka iyi video ndashemo impanuro zirenga imwe. Hariho abantu bagakubitwa bari mu nzu, bagaca nk'intama ntibavuge, ngo none ngo mu nzu yiwe ngo wovuga gute? Komenduru usare uhondagure ku muryango, uhondagura amasafuriya. Umva, ababanyi baratabara, kandi n'uwo mu nzu ujya umuntu ari munzi wawe uriko uramukubita komenduru irengeje gose ku buryo n'abantu bari kure bayumva, nukuri ntiwobugira amahoro gumukubita. Mwe barabahondagura mugatekereza, mukanuma, mukamera nk'intama, bazobica. Batangiye gukubita komenduru, nawe ibe iyo nkoni uri kurakoresha. Komenduru cane, usemerere, ukubiti nonyene urushi mu Kirundi, ntukomenduru mu Kirundi. Ivyo uvuga byose vuga mu Kirundi. Bijye bintu ngo nta carabunzi ngo ngo wovuga gute? Uwo komenduru mu cyarabo none komenduru uti yo banamura baranyishe kindapfuye. Uri kuravuga n'ibintu atumva, acagira ubwoba. Ati baranyishe, ati baramfashe ku nguvu. Uvuga ibintu nyene bya bintu byose bitabaho, uyambagure. Nukuri niyo uri ubwoba mwabantu, mugo we baraje ikofe nirindi ugatekereza bazokwica baje gukubita. Ntutega umutwe, oya, vyanke canke hangana nawe. Atora inkoni tori yindi, we ntumukubite, ntimuze mubakubite kuko vyibagira ko ingaruka. Tora inkoni nawe mukange. Harabona nabwiye ati wowe ubonyenye kuja atoye inkoni, ahubwo wewe itangure nk'ugira mukubite, kubera barazi ko mukomeye, acatinya. Niyo kamera ziba zihari, ziba zibabona, niyo vuga ngo wamukubise, acavuga ati zana kamera turahabe. Abafise amakamera benshi mu nzu, polisi ivuga ati zana turi muri kamera, subiza inyuma turabe nyene vyagenze, ntashobora kubesha. Gira amahoro rero. Uwo ni umuntu akubitwa mu nzu, kubita ku madirisha, hondagura amadirisha, kubita ku bubati, hondagura amasafuriya n'amasahani, bare nukuri bizogukiza. Icya kabiri, abana bagukubita nawe umwana aza gukubita ugaca utora inkoni sha ukamukankamira gose ku buryo avuga ati agira nyice. Ntumukubite, ntimuze mubakubite kirazira. Ntimuze mubakubite, bakange. Umwana urashobora kumukorera akantu ku buryo aca tubwenge utanamukubise, ukamukanga n'urushuka rumugeza akamugora ntumukubite. Apana ngo abana ngo barankubita, ngo baza banga ibinuma, ngo nabuziye ngo mugi ngo ntabariza, ngo barankubita, ngo n'ubu bankubise. Bagukubita kubera iki? Umwana abana ashaka atakamera hari n'abashaka kumukubita, shuka mu gikinuma ahantu bitaza kuboneka, urumva, ukamusunura akabona ati wa muntu n'igikoko, nukuri ntasubira. Ubwo muze muraba hari amakamera mu bireke, kuko bashavuga ngo mwakubitiye abana.
ahari amakamera uranawura aje gukubitura mu fata ukamusunura ukamukanga ukamwereka ko atari byo utamukubise akabireka. Apana ko muca mutega umutwe ngo bankubise ngo kuri office ngo bambwiye ngo kirazira ngo ko nkubita ngo umwana w'umwarabu nanje sindabiye nguze mu bahubite mugabo aje kugukubita hari ukundi kuntu bigenza ukamukubitisha igitsure utanamukubise inkoni kandi kikamushikira. Nerekeza ku musozo. Uyu ni uwukubitwa uwimwinjya genda utora injya hajya nyene ziri kamera ikubona ziteye kuzirire hajya nyene aje akavuga ucumbwiye ati je naje gukora nkoresha inguvu ndarya ubona ko udashoboye kungaburira jana kuri office avuze ngo ndagusubiza mu Burundi yo simbira mu cyumba ntiyumvire ko mu Burundi afise yuja tori bege wambaye impuzu tinyarutsa tinashaka no gutaha tinyarutsa. Bajye abantu barababazwa no kubona yuko bagire bakugirira icyo ushaka bashoboka ati kumbe agomba gutaha n'ukuntu mukora neza mufise inguvu mubakorera neza ntiyemera kugutahana. Babikora byose nko kubakanga. Ibi bintu ndiko navuga nama nabivuze buri gihe narabivuze nararushe umweretse ko ugomba gutaha bitakubabaje ntabigukorera kuko bagomba kubakorera ibintu bababaza abonye ko ahubwo wewe ushaka gutaha ntashobora kubigukorera. Ikibishe rero araje ngo nshaka gutana mu Burundi ngo yango ngo leshi ngo maleshi ngo leshi ngo mbabarira ngo asfa uhenda ngo mbabarira aho utumye ahubwo acategura no gutahana abonye kubitinya hoho nta n'ikindi kinaguma gukangisha buri munsi ni ndagutahana mu Burundi ndagusubizayo hariya murashonje ntanjya mufise ntimufise naho muba murabakene nico bagukangisha mubwo mubwiye ati twebwe ati wacu turafise injya dufise inzu nziza dufise n'imodoka ukazura fotora n'ivyo abandi mu Burundi amafoto bakayakurungika ko yabereka. Aha ubizi no witwa Riziki yakoreye umuti ahasanzwe aba yarabibakoreye ivyo bintu ubu bamwubaha gusumba sinzi uko bikubwira n'abandi atari bakiyana igenda vyigisha bereke ko udakenye udatinya gutaha ntibazogutahana bakwimye injya tekuzijyaho nyene zitore ku nguvu ntutinye kandi ntimuze murindire ngo hari igihe kinini bikore mu maguru masha. Ico ni kimwe. Ugwaye hagarika akazi ntuvuge ngo umukora ngo wihata ngo ugwaye sikaze udutege twatundi uko ntuzurindire ngo nzoreka gukora hamwe numva ntagishobora gukora. Ihweze urembe cyane ugifise inguvu zo gukora no kwirabisha wirabishe urambarare bagira ubwoba bakujane kwa muganga ugishobora guhema kuko niwarindira kuzogera kwiyo etape vy'ukuri nyene utagishobora kubikora uzobugira upfasho ushobora no gupfa udashobora kwitabariza ariko ubikoze gutyo ukajana kwa muganga. Nimba batakurungikira amafaranga mu Burundi regera ukwezi guheze mu gitondo vyuka ati hageze ko mpembwa bisha amatwi ambara impuzu za office tihageze ko mpembwa ni mu mpembe bavuze ngo koropa zana amazi toya umushahara kurusu mafi shokoro mafi ata amafaranga nta kazi ko mvuga icara bunanje nimba ata amafaranga hari nta kazi kurusu fi shokoro mafi shokoro fi nimba taruko amahera ahari ndakora akazi kariho ata amahera nta kazi nukuri muzobana neza kuko barazi gukora kandi barazi kubwiza guhemba. Niyo woja kuri polisi wabwiye ati jewe nahagaritse akazi kuko hageze ko mpembwa ntibampemvye bavyita haramu. Ku gipolisi uvuze ati nahejeje akazi ntibampemba ni icaha kandi hajya iwabo kirahanwa gose. Bumvise ko wahejeje akazi ntibaguhembe ukwezi nta jambagira niyo yobande wowe ukwezi kuraheze ukwa kabiri ukwa gatatu ngo mugi ntabariza sinagutabariza igihe baguha canke n'igihe batayaguha bakagukwezi kumwe kandi igihe bashaka kwa telefone ari umaze amezi 8 n'umaze imisi ndamutabariza amezi 8 ubu no ku telefone sindamubona. Ubu rero barebabwiye abi wabo no kuri office ngo yaratorose kandi ari mu nzu ni mumva ibintu mwikwegera wewe urarindiriye amezi 8 araheze yose kugira ngo uzubone gutabaza utaraye amezi 8 ariko mwabantu mwe namwe naje sino yaguha vrema amezi 8 mbe mweza ko rangaye ukwezi bakorera amajana birarenga y'amadolari
gwiza amezi 8 mwumve nama amezi 5 n'igihumbi ni kuvuga 1,600 iyo amahera ndi kwa kweli kishukuri mu abantu ni desa bakora kwanza desa quelque arabakora desa 50 desa 20 mugo ni desa renga amezi 8 ninde yaguha nta numwe abacino yaguha mugabo sinifatanye nk'abarabu simvuye nanje sino yaguha mugabo iyo banari umwarabu naje sino yaguha nakarorero kuko bajya ni babi okay ukwezi guheze vyuka mu gitondo ukwezi kwaheze impemba bataguhaye ca wicara utekereze bakubwiye ngo koropati shaka amahera giriki shaka amahera ndagukubita unkozeko nanje turagwana hindura isura babone ko bagikoko shu telefone mugisha je situation ndimo ni nahagaritse akazi nanje none bariko barankamira shinda ba telefone umviriza umukozi ahembwa ukwezi guheze nimba mudashoboye kumuhemba mujane kuri office canke murungike mu Burundi baca bishira bagira akanama bya bintu nivyo taguhemba ibindi mushaka n'ibikimwe abantu iyi video yumviriza ukayimara ubu ntiyo guha ubutumwa bwose buzogutunga gushika uvuye muri Saudiya ntimumara video niyo ngorane mufise muragenda mukumviriza agace gatoya cane gose mugaca mwigira ubutumwa ntabwo wumvise commentaire nashize mu kintu ntazo wumvise ugiye kuraba filime zazindi zaba hariya zaba barundi ukayimara kwisaha yose nta butumwa iguha nta n'ikigufasha ndamwumviriza ibintu by'akamaro ariko nk'iyi video iri muri WhatsApp none kuyumviriza ukayimara nta n'amamega ukoresha birakunanira nimba uri kuri YouTube iteresharije uyishire muri WhatsApp muri gallery yawe uyumvirize mu video yishire yiraye muri WhatsApp canke yiraye kuri Facebook aho hantu hose nushobora kubura uburyo uhagera no kuri TikTok ndayishirako kiraza kuzoma rasamara n'ubuzima rero kubera ni mu mitera ingorane ikindi ugwaye baza kujana kwa muganga nabivuze hagarika akazi nturinde yuko urinda kuremba bagukubita nabivuze bakwemye njya nabivuze basa kuguhemba nabivuze bakurungikiye amafaranga mu Burundi mu buryo atari bw'amadolari hagarika akazi urambwira ati ndahagaritse akazi gushika mu mpembe amafaranga mwanukise mu Burundi ntibayatoye babwira ikirundi canke bandike mu kirundi barungikire message bagira translate amafaranga mwarungitse mu Burundi ntibayatoye kubera iki mwayarungitse mu marundi saba bayagarure muri Saudiya hanyuma mwongere muyarungike muya convertise kuva mu real to dollar US dollar mu Burundi batora amadolari bavuze ngo inomire ikibazo movize ndasubiyemo ubwoba abana simho bakabana nzo yumva karakaba ku Burundi kararura ariko kararyoshe ubwoba burica ugize ubwoba kuri wewe ni inyungu kuri abo barabo utaberetse ubwoba muzobana neza ndababwiza ukuri mwe barabakunda kubera mufise inguvu ibi bintu mukora n'ubuhinga mukorana isuku nta wundi muntu abikora jimaze kwivugana n'abarabu benshi hariho n'ama office ubu bavuga ngo dushaka ngo abarundi gusa ibi ndabwira n'ukuri umurundi ahantu yakoze ntiyashobora gukora umufilipine ngo bavyemere murabambere umurundi umuganda umukenya umutanzania bano bantu bari mu bantu ba mbere kuko mwe murarya neza murakomeye mufise inguvu n'ibintu muterura n'abagabo ntibo biterura ivyo murabizi je nk'umuntu abavugira maze kumenya vyinshi cane gose ntimuze muri ikengera ntimugire ubwoba muzobaho neza Imana ibahezagire kumbure ni vyinshi vyo kuvuga ariko mugabo reka ngeze ngaha jewe ushobora kunkurikira kuri Facebook Daniel Mugisha YouTube Daniel Mugisha na Instagram ndayifise Daniel Mugisha TikTok nayo ndayifise na X canke yahoze ari Twitter Daniel Mugisha
urashobora no gufyonda aho hejuru yanje kuri Facebook hariko link ya channel yanje muri WhatsApp ukankurikira imbuga zanje zose kugira ubone kutazimiye ziri verified ziriko ka kantu bita blue verification ka kantu kameze gutya ndi umuntu azwi nuko bakita blue verification nizere ko utazozimira. Ikindi kintu nababwira mu kurangiza gutabariza abarundi kazi bari muri Saudiya nk'uko vy'abarabu n'ahandi no mu Burundi ndabikora ndabatabariza nta politike dushiramwo please gutabariza umuntu nta mugambwe nta bwoko ndafasha abantu bashaka kwiteza imbere sindabaha amafaranga ko nta mvise nk'abarundi bagomba kuja muri Dubai abahungu cane cane ndashaka kubafasha kugira mu makampani meza bakaronka akazi bagakora bakiteza imbere batibwe nta company ifise mugabo aho mu Burundi ndafise abantu bakora neza bizewe dushobora gukorana nk'abakonectako abo bagaca babereka company nziza bakorana ishobora kubakira muri Dubai mutibwe. Iki kintu ndagivuga kubera ko abantu benshi baza kuntabaza bavuga ngo nibwe, niyo mpamvu naciye ntangira kuza ndabikora kugira ngo nze ndafasha abantu bataribwa kuko nasanze ahubwo kenshi nsamara bakabibwe. Muri iyi minsi hariho promotion reka ndayibereke niyi muyirabire sinabivuga ntabiberetse sinzi ko muriko murayibona. Okay, iyi ni promotion nashize hanze itariki 28 z'ukwa kane umwaka w'2026. Ni promotion y'ubwubatsi abantu mugomba kuja kubaka Dubai mwese murahawe kazi. Iyo nimero itangura 257 61 99 79 49. Uwo muntu ashobora kubafasha kubona visa n'akazi Dubai. Afise agence ibafasha ikabasabira visa, si agence do recrutement muga afise agence ya travel ariko ashobora kugufasha kubona ivyo bintu kuko urumva mwebwe nta makomputer mufise nta n'ivyo muzi n'ibiki. Abaronderera aba boss batarabasuma batazobabwirira nabi hariya hanyuma je nanje niko nabarangira ngaha nkaba mfise uburyo mvugana n'abari aba boss. No kuvuga hamwe mwe murenganywa nkaronderana nimero z'umubose nkazibura niko mba nshobora kubona nimero zuriya mugiye gukorera. Ugize ikibazo no kuvuga ujya muntu ushaka kumutelefona direct mati Pascal none ngaho ko yaje ngaho twamuguhaye kugira ngo aze gukora akazi ubu ntarahembwa muhembe habaye no ntamenya ivyo nkora mugabo ibaze ko ushobora kugira n'ingorane muri Dubai waciye ahandi hantu jewe sinshobora no gutabariza kuko ujya muntu ni company yakurungise nta telefone ziyo bafise kandi ibi nama nabibonye kuva kera. Niyo mpamvu niyumviriye kino gikorwa. Inimero ikurikira ni 358 46 58 30 314 guteranya 358 56 58 314 amazina ni Mugisha Daniel njewe nyene yitangwa navuze ko ari 257 61 99 79 49 Jacqueline. Murumva ko bitandukanye gatoya. Izi nimero zose ushobora kuzikoresha kugira ngo uronke kwinjira muri promotion yo kuja Dubai. Nk'ubu hari promotion yo bakeneye abafundi 50 bakora umushahara amafaranga bita amadirhamu 1300 avunjwa amadolari 350 ku kwezi. Bakora amasaha 8 inyuma y'ayo masaha 8 bakora ikintu bita heure supplémentaire ayo barahemberwa andi mafaranga atanditse ko ngaho. Barakeneye n'abayede 200 abayede 200 bahembwa umushahara w'amadolari 300 ku kwezi bagaca baha uburaro uburyamo n'indya bakabaha vyose. Sinzi ikindi ushaka aha ejo muzibwa kandi Daniel Mugisha ariko arabafasha kuberekana umuca mutibwe. Hamagara nimero n'umukenyezi yitwa Jacqueline ntigirundi amwiyitirira. Ugize amakenga hamagara jewe please kunyandikira nukuri mumbabarire nkoresha imvugo ni guta umwanya kubera mfise
message nyinshi, abantu ni benshi bankurikira kuko ntabariza abantu, urumva message ni nyinshi, je nahisemwo ko umuntu antelefona nitaba gusumba abantu banyandikira. Nk'ubu ariko arantelefona, abantu baguma bantelefona ari benshi, mpejeje ndamwitaba, n'undi nk'ubu maze gutelefona n'abantu nka batanu kuva nkora kino kiganiro. Abantu bantelefona ni benshi gusumba banyandikira, n'abanyandikira banyandikira mugabo ni nsoma message gake, nsoma nka zibiri nkaba ntelefonwa n'umuntu nkaca nitaba telefone. Urumva ko vyiza rero ugomba nk'ubutabazi vyiza ura telefona. Imana mwijuru ibahezagire. Reka ndamwitaba ubu nawe, ariko reka manze gukata. Muraho amakuru yanyu? Namahoro turashima Imana.